ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kwisa 11 za neza muri studio za RPA nshuti n'amakunzi muri komando kurikira ndabaramukije nonga ndabaye kaze mu iganiro muri Burundi gica ku rubuga ngurukanabumenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu BE nayo muhisemo kurikirana kino iganiro muciye kuri Facebook no kwandika RPA ijwi ry'abanyagihugu ingingo nkuru zigize kino iganiro nazo akabari zikurikira. Abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagiriza ugaruka gwo mugambwe ingendo ijanye no kutihanganira aho badasangiye umugambwe na cyane mu kwakorera amabi atandukanye ariko mu gipolisi cy'u Burundi siko abibona mbere bo baramesha ko ari gwaruka g'umugambwe CNL rusotora abandi mbere ngo rugaca gwikomesha amaruru ku radio maza kubikurikira. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibagira ayo bakira nayo bamira kuko batakironka amahera y'agaciro inyuma yaho inama nkuru ijejwe umutekano isabye ko amafaranga yovunjwa hakurikijwe ibiciro byashinzwe na leta nayo nkuko byamabigenda ku misi yose ya kabiri mwamukurikira iganiro turiho kitubwira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze igihugu c'amavukiro na bene twabiteguye mwe bw'ivyuma engineer Mwemero kuri mikro mukubona yavene uhire kazi. Kineganiro tugere mu gisata c'umutekano hari kiziga c'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku mutumba Bunyange agacimbira ishana aho ni muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Amakuru dukura aho muri komine ya Rusaka amesha ko uwo muntu yishwe anizwe abari kumwe no muhisi baramaze gufatwa kumvo z'amatohoza. Hermes Nibanditsi. Uyo mugabo yishwe anizwe azwi kw'izina rya Merance Niyuhire. Amakuru dukura muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro atumyesha ko ikiziga ciwe catowe mu gitondo cyo kuri wa mbere kugacimbira ishana umutumba Bunyange. Umuhisi akaba yarasanzwe aba ku mutumba wa Nyamigogo muri iyo komine nyene. Ari kumwe n'ababanyi inshuti n'abagenzi bari biriwe mu rubanza rwo gutwikurura batashe Merance Niyuhire ntiyashoboye gushika ku muhana iwe kuko abagizi ba nabi batarashobora kumenyekana baca mufata baramuniga. Muri kino gihe umuryango wiwe wuzuye amaganya n'agahinda. Mu muryango wiwe na numubabaro utagira ukungana numubabaro banze n'amakenga menshi kuko ntibashobora gutahura kurere kubanza ujanye n'abandi kama abandi bagataha nawe ntatahe urumva numubabaro ujanye urimo n'agahinda mbere n'amakenga menshi. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko abatanye no muhisi Merance Niyuhire bari mu minwe y'ubutungane muri sentare y'intango ya Rusaka. Umuhisi Merance Niyuhire akaba yari yubatse asize umwana umwe n'umupfakazi. Arakoze Hermes Nibandetse tukivuga ibijanye n'umutekano hari kiziga kandi c'umugabo umunywanyi w'umugambwe CNL cyatowe kireremba kuruzi Kabamba mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo. Bamwe mu banyagihugu bakavuga yuko uwo munywanyi w'umugambwe CNL yishwa nizwe abandi ko yiyahuye. Idonido na Trésor Niyongabo ariko rimenyereza. Reveriano Karamaka w'imyaka 50 asanzwe aturuka ku mutumba Rushubije muri komine Ntega niwe munywanyi w'umugambwe CNL yatowe ikiziga ku ruzi Kabamba kuri uyu wa mbere. Amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko uwo munyagihugu yoba yaragandaguwe abandi nabo ko yiyahuye. Icatangaje aba mu micungararo yahakuwe ikiziga cyo kimwe n'umuryango ni ingene uwurongoye zone Rushubije Rwasa Emmanuel yihutiye kuja kumupfubisha atamatohoza akozwe nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Nyine y'umutaga niho cyaboneka mu ruzi hanyuma chef de quartier waho atajana n'abandi gusoza batora gikurayo baragishize ahantu nko ku nkombe gusa ukuntu cyari kimeze abantu baravuga bati no kwiyahura abandi bati umuntu yiyahuye yarinda agwa mu ruzi byari kuboneka ko amazi yayanyoye kwenda yo bivyimvye ariko yaranuniye umunwa hanyuma chef de zone atarihuta rero kuja kumuhandisha ku mugoroba nyine nka saa 9 atabibazo bibaye. Abo mu muryango wiwebo bavuga ko wabo bamuheruka ku mutaga wo kuri uyu wa Mungu aho yarateramiye ku kabare kuwo batazira Dikorode. Mu
umuryango we wamuheruka kumutaga yamye kugura amakaye y'umwana yongeye yanabasumiye ivyo bateka hanyuma asubira ku kabare kuri centre nyene mu Rushubije yatashe muhira. Bamwe mu banywanyi ba CNL muri iyo zone bavuga ko bari baragabishijwe n'uwahoze ari umugenduzi w'amashuri muri commune Ntega yitwa George ko uzofatwa mwijoro azotabwa mu ruzi. Umuryango we wamuheruka kumutaga yamye kugura amakaye y'umwana yongeye yanabasumiye ivyo bateka hanyuma asubira ku kabare kuri centre nyene mu Rushubije yatashe muhira. Twarondeye mustanteri wa commune Ntega Ngabonziza Philippe kugira agire ica bivuze ko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Arakoze Trezor Nyongabo n'abanywanyi batatu umugambwe SNL bare bakubiswe n'imbonera kure ahitwa Imusenyi ni muri commune ya Tangara mu ntara ya Ngozi. Abakubise babasanze aho bari bateramiye mu bunywero inkuru twateguriwe na Clovis Nyonzima nawe nyine akora imenyereza. Abo bakubiswe ni Pierre Ngendandumwe, Fabrice Dusabumukiza hamwe na Oscar Nduwamajambo. Amakuru dukura ku Musenyi muri commune Tanga tumenyesha ko abo banywanyi b'umugambwe CNL bakubiswe n'imbonera kure. Zongera zibasesa ko inzoga babasanze mu bunywero. Bari bateramiye hada kw'isoko y'Umusenyi. Hariho umwe yaragiteramye uwo bamusanze mu kabare baramukubita. Batashe kubera bose bari kumwe hama barabiraramwo barabakubita. Baca babandika ngo barabakubita nyene n'amakofe byabashitse nk'inzoga baca babasesako kwari kugira ngo baze kubesha ngo bari baborewe. Izo mbonera kure zabakubise ni Thierry Macumi Brice, Clovis Batazira Dunia hamwe n'uwo bita Rukumba. Izo mbonera kure ngo zari zirongowe n'uwitwa Ephraim Sanzubumwe. Abanywanyi b'umugambwe CNL bamenyesha ko atari ubwa mbere babahohotera. Hariho zone Kananira, zone Nyagatovu na zone Gahezeba nizo zahizikije imisi zibangamiwe cyane muri ino misi. Haza ahavuye muri Nyagatovu bagaca baza muri iri zone baza barahindura baza gukubita abantu mu mazone yandi batabavukamo kumbe ntibamenyekana byoroshe. Ubwacu batubazi ubirongoye n'uwitwa Sanzubumwe Ephraim nibarongoye ngo ayo mazone atatu. Muri ino misi anje narimeze nabi cyane. Abo banywanyi b'umugambwe CNL basaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka byose kugira bahagarika ku gatotezo. Turondeye kuri telefone Margarete Mpawonimana mustanteri wa commune Tangara yatumesheje ko atavyazi. Tukivuga ku makuru ajanye n'umugambwe SNL igipolisi kiragiriza ugaruka rw'umugambwe ko ari go rugize imisi rusomborotsa aho mu mugambwe uri ku butegetsi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Pierre Nkwirikiye avugira ubwo gwego yamenyesheje ko mu gihe abaSNL babagize amakosa baca bihutira gukoma induru ku maradiyo hakwitura nyabuntu ubutungane canke igipolisi. Kurikira Pierre Nkwirikiye avugira igipolisi cy'u Burundi. Biribonekeza reko hariho gwaruka rumwe ni rukeyi ciza ni ruke cyane rugomba gushuha cyane muri no misi rukagomba kuja gukora ibinyuranye n'amategeko canka rukagomba kutaza gukora ibikorwa bitubahiriza ingingo ziba zafashwe n'abajeje intwaro. Murabona ko hari n'abakora ibidakorwa mu kuza kubahuka gukubita umuntu bujejwe intwaro ukareka gukora ivyo yagutegetse kandi ari ivyo ariko arakora yisunza amategeko ukaja ahubwo no kuja kugomba kumukubita. Hanyuma ikindi cibonekeje nuko muri ibi bigenda biba abantu babikorerwa batitwara muri rusange ntibitwaye kiretse aha muri mu karere k'umanuko kuri izi ngoro za SNL aho icegeranyo cerekana yuko bitwaye naco gituma amatohoza yakozwe ahandi ntibitwara. Uzumva bagiye ku radio icangwiri yakwimenyesha makuru kanaka bakavuga ngo twe turatotejwe turarembejwe kandi atarivyo aho kuja kwitwara ngo biture inzego zitohoza igipolisi cyangwa ubutungane bashima kuza kuvugira ahandi akeshi rero iyo bagiye kuvugira ahandi batarivyo kuba mbere akeshi ari kwiyeza uko akeshi usanga mbere amakosa aba ari wabo kuko dufatiye nko muri rusange kuri bitubabwiye ngira ngo namwebwe nico gituma twashimye kubivuga vyose kuko ibi byinshi byaraciye mu meje makuru vy'wanyu kugira mwumve namwebwe mwumve abari mu makosa abari murumva amakosa araba hose mugabo dufashe nk'uburorero bwose dutanze murumva yuko abari mu mugambwe SNL aribo muri rusange bakora amakosa kandi murabona n'abafashwe bagiye bafungwa nibo kandi ivyo bagiye barakora twagiye turabibereka mugabo ku maradiyo mu mesha makuru bagenda bavuga ko ahubwo aribo bahohoterwa.
nayo kutihanganirana mu vya politike kumaze imisi kwibonekeza mu gihugu gushobora gukwega akarambaraye ubutegetsi nibutikubita gashi amazi atarenga inkombe ivyo bishikirizwa na Tasesi Bomana umuvugizi w'urunani amizero y'abarundi uwo munyepolitike abishikirije afatiye ku bitero imbonerakure zimaze imisi zigira ku banywanyi bindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Tasesi Bomana ivyo bintu tumaze iminsi tuvyumva kandi sagaseseshwa rumuri n'ibintu biba uko bigirirwa abarundi bikagirwa n'abarundi bikagirwa ku mugaragaro haba mwijoro haba ku murango abarundi baba bavyumva baba babibona n'ibintu tutari dukwiye kwihanganira n'ibintu biteye isoni mu gihugu citwa ko hariho abatware hariho inzego z'igipolisi hariho inzego z'ubucamanza igihambaye rero nuko ivyo byose bamenye ko ari uguhonyanga amategeko kandi biteza urubwa abatware n'ubutegetsi iyo atabutungane buriho iyo administration n'igipolisi atacu bigifasha abarundi ingaruka mbi nuko ejo bishobora kuduza imururu mu gihugu abo birirwa barahohoterwa kubera batari mugambo uri ku butegetsi nabo bagahava bafata intumbero y'ukwivuna bigahava bisubiza igihugu muri bya bihe by'uko atabutungane bubaho habazwa butungane bw'urusha inguvu wundi ivyo navyo tukaba twitwa ko twari twarabirenganye ikindi nuko ivyo bintu biriko biraba hasigaye amezi atari make ngo amatora abe bisigura kuko uko ayo matora yegereza ariko ivyo bintu bizorushiriza bituma rero yuko abarundi batinya yuko bishobora kuvamwo n'ingwano kuko ivyo bintu bibandanije abantu bicwa gutyo bakomereka akabura gahana akabura ihanura gashobora kubyara karambaraye. Tasesi Bomana umuvugizi w'urunani amizero y'abarundi asaba abatwara umugambwe CNDD-FDD kuva mu gacerere bakihanikiriza abanywanyi babo bakagira n'ico bakoze kugira ubwo busha buhagarare. Izo mvugo zo kugomba guhuha nk'umwe aribwa n'imbere ikaguma imuhuha imuriye kwino zohagarara ahubwo bakerekana ico bariko barakora kugira ivyo bintu bihagarare haba mu mugambo uri ku butegetsi haba mu ntwaro haba mu gipolisi ntibasubire kuza baravuga ngo n'abanywanyi b'umugambwe CNL biturira ngo nibo bisamburira ingoro zabo utinda aho banacibwa imanza ivyo bintu babireke kuko abarundi s'abana igihugu c'icana ibintu turabibona kandi turabyumva abatwara umugambwe ni bave mu gacerere bavugisha ukuri bavuge atakuvugira mu vumbi kumuvumba bahanure bavuze neza abarundi twumve yuko bavuze bati harabaye nkirikabe imbonera kure mune bamwemera ko mukiri rugwaruka rw'umugambwe uri wacu ni mu by'ubuzi mu muji buntu mumenye ko igihugu mu gisangiye n'abarundi bene wanyu n'urundi rwaruka hanyuma ivyo kuvuga ngo ni inkozi z'ikibi koko ni inkozi z'ikibi mugabo ntibahenda abarundi ni inkozi z'ikibi zimbonera kure ivyo ntibatinye kubivuga kandi igituma banatinya kubivuga iyo zisaba imbonera kure turumva ngo bafatiwe ngo baciye bacirwa urubanza rw'ikibiriraho gutina naho baremeye imbeba ishushe ngo n'abasenere bariko barisurira ngo nibo bariko barasambura ingoro zabo ivyo bibaza ko abarundi bavyemera ari bangahe izo mvugo zidatomoye ntaco zikimaze kuko abarundi barumva bakabona. Migambwe yemewe n'amategeko kuko ngo iyo hageze bene ibi bihe hari amashirahamwe acavuka akarungika ababo muri iyo migwi abazoba bari muri iyo migwi nuko atakandi kazi bokoramwo bagasaba uwo wese azotogwa gukora muri iyo migwi ya CP na CC borengera imigambwe n'amashirahamwe yabarungitse bakamenya ko bari kwibanga ry'abarundi. Humura Burundi
Imyaka ine irarumanye Petero Nkurunziza arongoye Burundi mu kiringo ca gatatu ciyamirijwe n'abatari bake harimwo n'abari basanzwe ari basoma mbike biwe mu ijambo yashikirije abarundi. Petero Nkurunziza akaba yemeje ko yakoze bigashimwa muri imyaka ine kubwiwe amahoro n'umutekano vyasasagaye mu gihugu kuruta uko bitari vyigere biboneka mu Burundi. Kurikira Petero Nkurunziza. Inyuma y'imyaka ine iheze twitoreye indongozi, umunsi nk'uyu nakaryo keza ko kwirimbura tukaraba isemo tugeze ko mu gutsimbataza amahoro n'iterambere, tutibagiye gutsimbataza demokarasi, isoko giteka nitekane kuri bose. Nakaryo ko kuraba iyo twavuye aho tugeze, twongere twigiye n'inama yo gutera iyindi ntambwe. Muri make turashimishwa cyane n'intambwe duteye ko zagaseseshwa rumuri. Twararanguye byinshi mu byo twemereye abarundi, mbere turananongera ko n'iyindi migambi itari itekanijwe ku rutonde rw'ivyo twemereye abarundi. Ni ivyo gushima kuko abarundi barazi ko ijana ritanka mu rindi. Umugambi ngenderwa ko wo gutsimbataza amahoro n'umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije. Abarundi barishira barizanije no muritaga, abahunze igihugu barahunguka ku bwinshi, ingenzi n'abanyabitaye nabo barongerekana uko bukeye uko bwije. Ivyo vyatumye umwimbu wiyongera mu bisata vyose, kuva mu burimyi n'ubworozi, ubutare n'agataka, amahinguro n'ibindi bisata bidasigaye inyuma. Nico gituma uno munsi igihugu cacu gishobora kwibako mu gutunganya imigambi ku rugero rw'ibice 85%. Tukaba twizeye ko mu myaka itarenze 3 tuzokwibako 100%, maze Burundi bwacu ugasubira kwigaba no kwigaburira nk'uko vyari imbere y'umuzo w'abakoroni. Petero Nkurunziza yagarutse kibazo c'abanyepolitike bagomba gutaha, abibutsa ko afise ivyo bagirizwa ubutungane bukibarindiriye. Turasubiriye gutera kamo abarundi bari nyuma y'igihugu ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro, twongera dukeza abamaze gushika mu ngo zabo. Nitwokwibagira kandi gukengurukira abasangwa babakirana ugweze nk'abavukanyi. Turahaye ikaze abariko baritegurira gutaha, nibaze twubake igihugu cacu na kare. Barayamaze bati amahanga arahanda, kandi ngo akarambi kabaye indahiro nikaba indagiro. Yamara rero abaronderwa n'ubucamanza bamenye ko bategerezwa kubwitaba. Tuboneyeho gusubira gusaba ibihugu bicumbikiye abarundi bagirizwa ivyaha gutegera ko bategerezwa kubashikiriza ubucamanza nk'uko amategeko mpuzamakungu abitegekanya. Na munani Forske bamesha ko ijambo Petero Nkurunziza ridahumuriza namba barundi. Ikindi nuko atampunzi yo kwiyumvira guhunguka kuko cyatumye bahungatana kimwe kirahinduka. Vitale Shimirimana arongoye Forske. Turiko turumviriza Petero Nkurunziza ariko aravuga ngo ivyo we n'intwaro yiwe bakoze mu myaka ine. Birumvikana yuko abivuga afise agashavu kenshi, afise imyibutsa myinshi, imyibutso yayindi yo gutega iminsi abarundi, iyo kubakekeza, iyo kubacira imigani ababwira yuko hari habagokeye igihugu c'u Burundi, kandi bizirikana yuko ibibazo byose mu Burundi biri mu gihugu c'u Burundi ariwe yabiteye. Ni jambo atakintu na kimwe rishobora kungura, atamwizero rizana, atahumure ririmwo, kandi rikaba rinashikirijwe mu gihe abarundi ndiri basubiye gutotezwa ku rugero rudasanzwe, aho n'abariko barinanata ngo bitunganye mu bya politike baturirwa ku tuzu bagakomeretswa, mbere hakaba n'abaraye bagandaguwe. Ega Nkurunziza ntiyoshobora kuvuga uno munsi ngo abarundi ngo arifuza yuko batahuka, kuko naho yokabivuze ku munwa ntibyo bimaze. Ubwa mbere hoho we canke abo bakorana bamuvugira, twarumvise ingene witwa Nyamitwe yavuze ku ndwi iheze, tukumva n'ingene bamavuga umwanya umwe mama ngo uzotahuka azoshikira mu mpimba, ngo mama ngo uzotahuka azoshika asutama. Ukumva yuko badashaka yuko abarundi bene wabo batahuka, kandi noneho
uno munsi ntacotuma abarundi bahunze bahunguka. Nayo kubijanye nuko Petero Nkurunziza atazogaruka ku butegetsi muri Fosque bamesha ko agenda atagenda igihugu yamaze kugitabagura gikeneye kunagurwa. Amaro n'umutekano bike intwaro mbi n'igiturire ni bimwe muri bikuru bituma Burundi bukumirwa amashirahamwe atandukanye yo mu karere bivugwa na Frederic Bavugiyumvira uwo yahoze ayicegera cy'umukuru w'igihugu akaba abishikirije inyuma yaho Burundi bwankiwe ubugira gatatu kwinjira mu ishirahamwe ry'ubutunzi y'umuryango wa Afrika y'umanuko SADC hari mu nama igira ya 39 y'abakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe yabereye Dar es Salaam muri Tanzania ku munsi w'Imana uheze kurikira Frederic Bavugiyumvira. Ibaza ko bari kubanza kumva ico iryo shirahamwe ryashaka ari gishingwa mu 1980 bobo intumbero yabo la vision ico bashaka kwari uko haba amaleta yemeye kuja hamwe akagira kazoza kamwe bakaba bashaka ko abanyagihugu babo bamererwa neza mu by'ubutunzi hanyuma hakaba ikintu bita ukwishira no kwizana n'ubutungane de social n'umutekano mu bihugu bagaca basongereza bavuga bati habwiza kuba ikintu citwa intwari ibereye amahoro n'umutekano birama kugira ngo uwo muryango ushobore vy'ukuri guhangana mu by'ubutunzi n'ibindi bihugu byo mw'isi maze bakagira iterambere nyezina mw'isi. Uburundi nabwo nibaza ko batabwemerera kubera iki uravye intwari ibereye karaba ingene mu Burundi ikintu citwa igiturire ciganje arico kiyakengira ngo catindaro kandi ari cumenga kigize amateka n'amategeko y'igihugu aho usanga kuva hejuru gushika hasi ibintu by'igiturire byaratindaro usanga ivyitwa intwari ibereye idashoboka. Hari intwari ibereye mu bya politiki, hari intwari ibereye mu by'ubutunzi, hari intwari ibereye muri ibi by'intwaro ugasanga rero tuvuze ngo intwari ibereye ntawo mvuga ngo mbona turafise intwari ibereye cy'agateka kazi na muntu birafatanye baro amahoro n'umutekano nta bihari amahoro umutekano birama atabihari nizo nkingi z'iryo terambere urumva rero Burundi mu by'ukuri buracari inyuma ico burondera cyo gutera imbere no kwikingira kugira ngo abo bandi bashaka gufata intwaro Burundi ntibaze bacorondere abantu bakingira kubera ko barisangiye imiryango na cyane cyane nko ngaha muri akababi imiryango ya Afrika y'ubuseruko uyu munsi bashaka rero baguye bagende muri uwo muryango wa Afrika y'umanuko gutyo bazaronka abantu benshi bazarabashikira amafuti yabo. Mukanya tubatandukira mu gisata makuru avuga mu mpunzi z'abarundi ico kimwe n'igisata cy'ubutunzi. Humura Burundi. Hari imidogo mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura kubera bibagora kuronka amafaranga y'agaciro bitumwe n'ingingo y'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano isaba abakora ikorwa cyo kuvunja amafaranga y'agaciro kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta. Abanyagihugu bakavuga ko ibikorwa vyabo bihungabana. Idonido Nadine Karondo imenyeza kuri RPA. Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano iranebagura inyifato y'abadandaza bavunja amafaranga y'agaciro biboneka ko batacubahiriza amategeko agenga ico gisata yashizweho ni banki nkuru y'igihugu BRB. Kubw'ivyo inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano irasavye ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta ni banki nkuru y'igihugu ko boja hamwe mu ntumbero yo guhasha abo bose bariko bakora ubwo busuma. Uwo ni General Major Silas Nigurirwa umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano kuva asabye ko amafaranga y'agaciro yovundwa ku giciro ca leta hose mu gihugu. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura baganiriye na RPA bamenyesha ko bitoroshe kuronka ayo mafaranga cyane cyane amadolari y'abanyamerika. Urashika ukabaza narinzanye dolari muramvunjira ni wisa 50 twatubabwira ati none nanje narinje kurigura muri makurangahe baca bakwegera buhoro buhoro ngo turiguha kuri 300 urumva iyo difference we urizane baguhe kuri 1850 hanyuma wowe uje kurigura bariguye kuri 3100
umva ni ibintu biteye ubwoba abantu bariko baragira ingorane umva bije gupertiriba nk'abantu b'abakomeresa bayarondera baja kurangura hanze iyo bafuma babigumiza uko vyahoraho wagenda kurirondera ukarironka urumva ubu ntaryuronka mu majambo make. Iyindi ngorane abanyagihugu bagira kuva iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano ishizwe habona kuri uw'Imana nuko abasanzwe bakora ako kazi ko kuvunja amafaranga y'agaciro bakoresha ikimenyane mu gutinya ko uwo batazi yohava barega mu majeje ico gisata. Kuri wa kabiri mu gisagara cya Bujumbura ku biciro byashinzwe na leta ifaranga ry'idolari ry'abanyamerika ryavunjwa hagati y'igihumbi n'amajana 840 n'igihumbi n'amajana 850 rikagurishwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana 860 n'igihumbi n'amajana 880 mu gihe imbere y'iyo ngingo idolari ry'abanyamerika ryavunjwa ku 3180 rikagurishwa ku 3200 y'amafaranga y'amarundi. Na makuru avuga mu mpunzi z'abarundi impunzi z'abarundi ba mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania baronkejwe ibikoresho vyo mu nzu n'ivyo mu gikoni. Ivyo bikoresho vyatanzwe n'ishiramwe HCR kuri uyu wa mbere. Abatari bake muri izo mpunzi barashimiye ibikorwa ariko bakavuga ko baronkejwe bike bidakwira imiryango bafise. Idonido na Prosper Niyongabo ariko yemenyereza. Kuri uyu wa mbere nishira hamwe HCR ryatanga ku mpunzi ziba mu ikambi ya Nduta ibikoresho vyo mu gikoni hamwe n'ivyo kwifuka. Izo mpunzi zirashima zikamenyesha ko zaheruka kuronka bene ako gafashanyo bagishika muri iyo kambi. Uyu numwe muri bo atubwira ivyo bahawe. Ifashanyo duhejeje kuronka igizwe n'ibintu byose hamwe indwi kuko harimo ikarato y'isafuriya n'uburengeti rubumwe n'agakeka kamwe n'agafoba kamwe n'akadobo kamwe n'itara rimwe kumwe n'umusegetera. Ako gafashanyo niko tubonye duhejeje kuronka. Imyaka twari tumaze ni myinshi tutaronka aka gafashanyo. Naho baronkejwe ako gafashanyo abo barundi bahungiye Induta bavuga ko bidakwiye. Izo nizi nk'ivyo umuntu umwe nyene gusa mu bisanzwe ntitwarose ibikwiye twarose duke cyane uraze nk'abantu bashika nko ku 10 ukabahereza karengeti kamwe n'agakeka kamwe urumva nyene ko ataco bimaze. Muri izo mpunzi harimo abari bamaze imyaka 4 batarasubira kuronswa bene ako gafashanyo. Arakoze Prosper Niyongabo. Iganiro muri Burundi murayikurikira muciye ku buhinga ngurukana ubumenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI nkuko vyamabigenda ku misi yose ya kabiri mukurikira iganiro turiho kitubwira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze igihugu c'amavukiro. Uyu munsi tuganira n'umurundi yahungiye mu karere ka Akarurindo mu gihugu c'u Rwanda abeshejweho n'umwuga wo gukora imipira y'imbeho mu nyuzi. Naho ari umwuga utamenyerewe cyane ku gitsina gabo, uwo murundi we yemeza ko umwuga awukora awunezererewe. Iganiro mwateguriwe kandi mugishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Turiho ni ikiganiro giteye no hino ukimuza abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho Mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaye ikaze nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho. Ikiganiro kituyagira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze. Kuri no 20 Myandagaro tubashikana mu karere ka Akarurindo, umurenge wa Shoronge, akagari ni Karutonde, umudugudu wa Nyavyondo, aho twaganiriye n'umusore w'umurundi akora imipira y'imbeho mu nyuzi akoresheje imashini ya kijambere. Uwo mwuga wo gushona yoba yarasanzwe awukora canke yawigiye mu gihugu kimuhaye indaro n'akaye karusho abona muri uwo mwuga. Ngivyo nshuti namwe bakunzi baturiho ibibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro tubifashijwemwo n'umutumire wacu. Kuri mikro muri kumwe na Marie Ange Irakoze, nongeye kuba ikaze. Umusore twataziriye Masabarakiza kubw'umutekano wabiwe yasize mu gihugu c'amavukiro, afise imyaka iri hagati ya 25 na 30, arirabura, afise uburebure bw'imetero n'inusu, yambaye amarori, umupira wirabura n'ipantaro y'training isa n'ubururu, ku ruhande hariko tubara twera. Masabarakiza aba mu mudugudu wa Nyavyondo, ni kwibarabara ry'ikaburimbo riva Nyabugogo ufashe inzira ija mu gisagara ca Butare. Ugeze aho bita ku giti c'inyoni hari urugendo rw'isaha n'inusu kugira ushike ahari igituro c'imiduga
uhasanga amapikipiki n'amakinga arindiriye abafata urundi rugendo rubashikana mu mihana iri hafi yaho. Kuva kuri ico gituro gushika kwa Masabarakiza hari urugendo rw'iminota 30 ugenda n'ipikipiki. Iryo barabara ry'ikaburimbo urariheba ugafata irindi ry'ivu mu kuboko kw'iburyo uvuye kuri ico gituro. N'ahantu hari agasantre hakorerwa ibikorwa bitandukanye, hari akazu k'uburiro, hari amaduka atandukanye adandarizwamwo ibintu bitandukanye, hari n'akamangazini kagurishwamwo impuzu zikozwe mu nyuzi. Uharenganye gato nko ku metero 500 ufata kandi kabarabara kivu mu bubamfu hafi yo kumuhana iwe hari ikibuga kinini cugariye, hari icapa kivuga ko hari umugambi wo kuhubaka ishuri. Mu rupango abamwo hari inzu zitatu, iyabamwo ifise ivyumba 2 na salon. Niho twamusanze ariko arakora umwuga wiwe wo gushona. Masabarakiza aratubwira igihe yashitse mu gihugu c'u Rwanda naho yashikiye. Havuye i Burundi mu kwezi kwa kabiri mu 2016 nashikiye hari abasore twigana Ingozi mu gisata cy'ubuvuzi niho twamenyanye. Wavuye wiga mu kangahe? Navuye niga mu mwaka wa kabiri maze gushika i Kigali nibo bampaye icumbi kuko sinari bwaronka kuba. Mwabahehe? Twaba Kimironko abantu hamaze igihe kingana n'umwaka. Uwo mwaka wose mezi 3 ya mbere nta kintu nakora nari bwahamenyere, ariko mu nyuma kubera muri quartier hari ahantu hari abadamu bakora ibintu byo gushona impuzu mu nyuzi, nakunda kuhatemberera nkaraba yashika mbere nkaraba n'ingene babikora. Bwa mbere ndabisuzugura, nabona ko ari ibintu by'abagore nako ata musore yo bikora, ariko byose ndabiraba mu nyuma ndakumva binjemwo ntangira kubikunda nanjye nyuma nshatse kubimenya. Masabarakiza amaze kumenyerana n'ababanyi biwe yigiriye umugambi wo kwiga gukoresha iyo mashini ya kijambere ikora imipira mu nyuzi. Uwo mugambi mukuru yumvira icyo gihe nabafasha nabona bagira abakiriya benshi nkabona n'ibintu bitanga amafaranga, nanjye nsamyumvira ko nabikora umbure ku mibereho yanje akagira icyo kwisununa. Icyo cyiyumvira umukunzamwo hatemberera kenshi, hari ahantu nyene bashobora kugenda kubera nta kazi nari mfise najyayo nyene nkicara nkaraba uko babikora, mbese kubera ntari nzi n'ahantu henshi nashobora kujya bigakunjamo numva ndabikunze mbona nanjye nabikora niko guca ntangira ndavyiga. Uwo musore w'umurundi ntivyamworoheye kwiga iyo mashini, ariko kuko yarafise ishaka ntiyavyize igihe kirekire. Kubimenya ntabwo byanyoroheye, bisanzwe nta bikoresho nari mfise byashobora kumfasha. Nagiye kwigira inama kubera abadame twagiye kumenyerana, hama nkaza ndabasaba nkabafasha guteranya imipira baboha mu nyuzi, ngateranya n'urushinge bakanyereka ingene ndabigenza, hama nza kubasaba ko bonyigisha. Nabo barankundira bambera abavyeyi batangira kunyigisha ntangira kubimenya buke. Navyize amezi 6. Cyarakoroheye kuvyiga? Oya ntabwo byoroshe, gusa bivana n'ikintu umuntu yashize mu mutwe. Je kubera nari ndabikunze byari byamaze kunzamo, ndetse numva nayo amezi 6 atoshye, ariko nabikoreranye ubushake bwinshi cyane bica bituma nabimenya na ningo. Muri ayo mezi 6 wari kuriga warabahemba? Oya ntabwo bampemba kuko nari ndabikunze, bivanye n'uko bwa mbere nabateranyiriza bangirira icyizere, hama nanje batangiye kunyigisha ibintu bakampirika icyo nkora nabikora neza, bigahaniramo n'igihembo. Cyane cyane nk'abo twabana nabo mu nyuma baje kwibaza yuko noba nkorera nk'amafaranga, kurumva kuza gufasha abantu ukirirwayo, kubera batekereza ko noba nakuyeho nk'amafaranga kandi atayo ndiko nashaka ubumenyi. None urafise umugambi wo gusubira kubandanya ishuri? Uburyo bubonetse nobandanya, ariko muri uyu mwanya bivanye na kondisiyo ndimo ntibyashoboka. Masabarakiza aratubwira ukuntu yatandukanye n'abo basore bari baramuhaye indaro n'icyamuteye kuja kuba Nyabyondo. Ahantu navuye itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka nyine mu 2016, kubera nari namaze kubimenya kandi nza kubona yuko abo twabana nabo ko bahageze igihe yuko nobaruhura umutwaro kuba bantuze igihe kirekire, ko bihageze yuko nokwibaho kuko hari icyo nari maze kumenya. Niko yuko utaje kuba hafi? Nagiye Nyabyondo kuko nabona nariho
ubuzima bwaba bworoshe kubera urabona ko ari ahantu ushobora kugura ibintu bihendutse nk'ibintu bijyanye n'imfungurwa n'amazu yaho ugasanga azimbutse ntabwo azinze cyane. none nk'ubu iyi nzu mubamwo muyibamo muri bangahe? tubamo abasore 5 urabona ko hari imiryango 2 hamwe harimo chambrette ahandi harimo ibyumba 2 na saro ukuvuga yose hamwe ibihumbi 60. epe uri radiyo shaho uri radiyo nakaru hagatiwe n'ibihangange ntawo kwihanga bimwe byakaruhariwe mu gucunguza umwanya umwete kuko atari banije imbere. Nubu ikiganiro turiko tuganira ubuzima abarundi bahunze igihugu cabo c'amavukiro uko biyungunganije bagashobora kubaho. Turiko tuganira n'umusore w'umurundi yiyungunganije akiga imashini ya kijambere ikora imipira y'imbeho. Masabarakiza naho kwiga iyo mashini bitamutwaye igihe kirekire ntiyoroherwa kuko imashini akoresha abatari gwiwe. Biraboneka ariko imbogamizi imashini nkoresha mba nayikose nta mashini yiwanje personnel ngira iyo narasubira kandi ndagukodesha n'abazifite maze kumenyera abantu muri quartier ndetse n'abandi bazabona ibyo nkora baza banzanira ibiraka canke iyo hari nk'abantu bapatanye ibigo by'amashure babohera nanje bakampa ku biraka ndagira imana ndagukota imashini nkayibona nanje nkakora. Umupira w'umwana ukora n'imipira ingahe ku munsi? Ku munsi nshobora gukora nk'imipira 10 kubera baba bampaye ibiraka umupira bawumpembera amafaranga 1000 imashini mba nayikoze 5,000 ku munsi manje nkuramwo muri bya 10,000 nkakuramo 5,000 bya nyiri imashini anje nkasigana 5,000 by'iwanje ndayabika abasigaye kuri materiel nyene umuntu aba akeneye buri munsi mba nakoresheje. Iyo nagize umugisha nkaronka imashini narose ibiraka ndayaronka hari n'igihe nshobora kugira nk'ikirarane kubera igihe ndonka ibiraka nkabona imashini yo gukoresha naza nkora nyifata kuyikodesha ngasanga niyo bari kuyikorera ko cyangwa ngasanga abandi bayitwaye. Ntabwo biba byose niyo narose ikiraka kw'abo bantu bafatanye ibigo nkadoda ku munsi nshobora kudoda nk'imipira 10 nkishyura imashini 5 ayo mbitse rero aza kumfasha mu nyuma iyo narose nk'ibindi biraka by'abantu basanzwe nk'umuntu amenye nk'umupira umwe nk'iye yambara abagabo cyangwa ari nk'umudamu cyangwa umukobwa akabima nk'igisharupe aya amafaranga mba nasigaye nca ndayakorako nkagura inyuzi nkaca mbasha kumishonera uwo mupira wiwe cyangwa igisharupe kiwe. Ni ukuvuga amafaranga ndose ngaho nayanyunganira muri cya gihe nko kwishura inzu canke nk'ikindi kintu kica kintunguye. Uwo musore nk'uko bandanya vyigana ku bushobozi bwiwe iyo mashini ntiyoshobora kuyigurira kuko izimvye ariko ntibimuca intege kuko yagize amahigwe akaronka iyo akotesha arakora. Imashini ndavana niyariyo kuko hari imashini nziza ya fontire nk'imipira y'abagabo myiza ibi ni imipira y'abadamu. Imashini ushobora gukoresha na bande ugakoresha kubera mu kuyibona umupira ukoresha bande. Iyo mashini rero ibihenze igura 500 ariko nubwo igura 500 niyo mashini kudodera umupira canke kudodera igisharupe ugasanga ni ikintu gisinyoye kimeze neza ushobora kujyana nawe no mu bandi bantu ugashobora kwerekana ugasanga ni impuzu doze neza ikashobora gutora ko disponible. Ariko nk'inkwereze zibarira imipira y'abana ziba zizimbutse ko zigura 250. Ntoyitamwe ya mbere ya fontire kubera nido by'ibintu bisanga bifite karite byiza abantu bakunze kuko usanga niyo wododa tuvuge nk'imipira 2 usanga yo kurukira ya mipira 10 idozwe n'izi za silva zibarira imipira y'abana. Umupira ukoreye muri iyo mashini nininya uvuze yitwa fontire ucugurisha kimwe wakoreye muri iyi kane ubishaka. Aho igiciro n'icyo ari kimwe kuko imipira iba yadozwe n'imashini ya fontire ni imipira usanga imeze neza nayo nyene ikora nk'iki nishobora kuyikota 8,000. Hama umupira umwe nk'umuntu w'umugabo ucukora kurangana muri iyo mashini nini. Muri iyo mashini niniya uba udodesha iyo mashini ya fontire ushobora kugurisha n'15,000. Umupira w'umwana mutoya aba muri primaire ushobora kudodera 3,500. Imipira y'abantu bakuze ni hagati y'8,000 n'10,000. Igisharupe nacyo ni 8 cyangwa 10. Imipira mbega iyo uvuze y'abana fate nk'umwana wo muri maternelle n'uwo mu wa 6 bose ibiciro ni bimwe? Ibiciro ntabwo ari bimwe kuko mu mupira w'umwana wo muri Ardienne ushobora kubohera muri 5 cyangwa 5 n'igice
ariko umupira w'umwana wo muri primaire bivanye n'ingene angana nko mu wa gatandatu ushobora kubohera muri indwi canke indwi n'inusu. Abakiriya ndabaronka inzu yanje bamaze kubikunda ko nabibaririye neza, abakiriya ndababona mbese abanguriye nibo banzanira n'abandi bakiriya. Umusore w'umurundi abana n'abandi basore kugira bashire hamwe bafashanye kuriha inzu nk'uko umwe mu bo babana yabitwiganiye ngo babanye neza. Bana n'abandi na murundi arimo twese hamwe turi batandatu tumaranye umwaka umwe n'igice, tubanye neza nta kibazo tujya tugirana, ntabwo ajya tugora, turafatanya tukuzanya muri byose. Ubona hamwe yugenda agasubira Burundi muba muhomvye? Twaba dombye kuko nta kibazo tujya tugirana, ni umwana mwiza arasabana, nk'iyo natwe ikennye turamubwira akatuguriza nta kibazo tujya tugirana. Wowe usanga ukora iki? Njyewe nyonga igare, n'uyu murundi iyo agiye kuzana indodo mu mujyi arampemba nkamujyana. Twasanze n'umwe mu bakiriya b'uwo musore asanzwe amushorera aratubwira ingene babanye. Murundi tumaranye nk'umwaka n'igice dukorana. Abakorera neza? Dukorera neza cyane ku masharupe ndetse n'imipira y'abana byose bikora neza. Abanyarwanda barahari ariko Murundi akora neza imipira kandi imipira yiwe ibikomeye bifite karite, ari imipira myiza cyane. Rero kubera n'ukuntu abafata neza n'abakiriya biwe niyo mpamvu turushaho kumukunda. Uyu nguyu igihe mwavuganye aracyubahiriza. Ibiciro ntabwo biba bizimbye cyane kuko iyo umuntu ibiciro bye bizimbye n'ubundi ntabwo wamugurira, ariko we ibiciro bye biba biringaniye wagereranya n'umwenda abaguhaye ukabona kukomeye rwose ukumva ntabwo ubuhinzwe, kandi iyo uje kenshi rwose agenda nakugabanyiriza. Masabarakiza aratanga impanuro ku rundi rwaruka ko bokura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bibesheho. Abasore bangana nkanje nabasaba kubikunda bagakura amaboko mu mpuzu bagakora ikintu cy'umwuga cyose babonye bisaba ko akishyira mu mutwe gusa byiyumvamo akabikora. Kubera navyo ibintu nabisuzugura ndabona ibintu by'abagore n'abakobwa nkumva umenga ibintu byo kubarira sinobikora, ariko mbona ntacyo bitwaye kuko bishobora kugira icyo byogushitsako bikoze bikunda. Hari n'urwaruka rwinshi usanga birirwa mu bintu bitagira umumaro, birirwa baranywa amatabi, birirwa ku marigara. Nibatera akamo yuko boreba imyuga iciriritse bakiga. Burya umwuga uko woba uri kose wawize neza ushobora kugutunga cyangwa ukaguteza intambwe. Akazi kica uwicaye, burya iyo uriko urakora ugira icyo winjiza ntabwo uba uri cyo kimwe n'umuntu atamukina aba ariko arakora. Ntibyo kumva umusore akora imipira y'imbeho mu nyuzi akoresheje imashini ya kijambere, umwuga kenshi ukunze gukorwa n'igitsina gore. Numvise akamaro uwo mwuga umariye uwo musore aho yemeza ko uwo mwuga umutunze. Arangiza atera akamu urundi rwaruka gutinyuka mu gukora akazi kose kaza gafasha kwibeshaho. Ni hano ikiganiro turiho cyo kuri uwa 20 Nyandagaro duciye tugisozerera. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Shimiye cyane umutumire wacu Masabarakiza twari kumwe muri kino kiganiro. Marie Ange Irakoze mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza umugisha mu banyu no mu byanyu naho ubutaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Arakenuye Marie Ange Irakoze no ngaha cyo sozera iganiro muri Burundi mwariko murakurikira nkabashimira bwe mwese maruteze abiri, nkashimira abagenzanje umwese ko cyafashije, nkashimira engineer Jide Mwemero mwabwe ivyuma uyagize ishoka bisega amajwi ashe kwashikira neza, cyo kimwe na Ines Gakiza yafashe amasanamu. Hervé Uhire meje kwashikiriza kino iganiro nkabandi basezeye ndayifuriza kugira amahoro y'uhoraho. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.